Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de réalités, ndabipfurije indwi nziza, indwi y'amahoro, indwi y'intsinzi, indwi yo kuroranirwa. Turi ku munsi wa mbere itariki 18 ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Muri kumwe na Mbere nshimira Imana mu nyigisho z'uyu munsi. Ijambo ry'umunsi ritubwira ngo muriwe muriho. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana 3:14. Haratubwira ngo kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Haleluya. Bibiliya iratubwira mu guharura 21 ingene abana b'Isirayeli kubera ubugarariji bwabo n'ukutizera kwabo bakomowe n'inzoka z'ubumara maze benshi muri bo barapfa. Ivyo vyatumye baza kuri Mose baramwinginga ngo asenge Uhoraho ngakureho izo nzoka. Mose yarasengeye abantu, Imana imutegeka gukora inzoka y'umuringa ayimanike ku giti. Yabwiye Mose ko umuntu wese yakomowe n'inzoka yoshobora kuraba iyo nzoka y'umuringa kugira ngo akire. Mose yaragamburukiye itegeko ry'Imana akora ya nzoka y'umuringa araheza ayimanika ku giti. Igihe cyose umuntu wese yari yakomowe n'inzoka yaravye iyo nzoka y'umuringa yararokotse. Ico bari bafise gukora ni kuraba maze bakabaho. Muri Yohana 3:14 Yesu yaragereranije inzoka y'umuringa Mose yamanitse mu bugaragwa n'ukubambwa kwiwe ubwiwe. Nk'uko Abisirayeli bakijijwe inzoka z'ubumara mu kuraba inzoka y'umuringa, niko yerekanye ko yategerezwa kumanikwa ku musaraba kugira ngo abamwizera bose baronke ubugingo budashira. Kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Umwanditsi w'indirimbo wa kera William Oden yarafashe ukukuri mu ndirimbo ivuga iti raba maze ubeho. Raba Yesu ku musaraba afata ikibanza cawe agukurako umubabaro, ububabare, ukuvunika umutima, indwara n'ukunanirwa. Ariko hirya y'umusaraba urabe ko ari muzima, kandi kuko ari muzima nawe uriho. Muri we urafise ubugingo budashira, imico no kugaragara vy'ubumana. Intumwa Yohana akoresheje mpwemu yerekeza ku mwami Yesu yaravuze ati kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabushingira intahe, kandi turababarira ivy'ubwo bugingo budashira bwamanye na Data wa twese tukabwerekwa. Ni muri Yohana wa mbere ikigabane ca mbere ku murongo wa 2. Nibitangaje rero ko Bibiliya ivuga mu vyakozwe n'intumwa 17 ku murongo wa 28 ngo kuko muri yo ariho tubeshejweho tugenda turi n'ubugingo. Muri Yohana wa mbere ikigabane ca 5 ku murongo wa 11 ugashitsa ku murongo wa 12 naho havuga ngo kandi iyo ntahe niyi nuko Imana yaduhaye ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo ko buri mu mwana wayo. Ufise umwana wayo ni we afise ubwo bugingo. Muri we niho ufise ubugingo. Imana ihimbazwe. Nshuti mukundwa, ndagushimiye wewe wakurikiranye izi nyigisho z'uyu munsi ziduhamagariye kwizera ko muri we natwe turiho. Ugende uvyizere maze bigutere ivyizigiro kandi bigusubizemwo intege. Nimba wari wadendebukiwe, nimba wari wumva uri wenyene, menya yuko nimba Yesu ari muzima nawe uri muzima kandi ari muri wewe. Ndagutumire muri risengesho rero imbere yuko turangiza. Data mwiza, ndagushimira kuko muri Kristo ndiho kandi ngenda afise ubuzima bwanje. Nshize amaso yanje kuri Yesu, we ntango n'uhereza mu kwizera kwanje. Ngendera mu vy'ukuri vy'igikorwa ciwe carangiye, ntsinda indwara, ukunanirwa n'urupfu. Ndafise ubugingo budashira kandi ngendera mu nkomezi no mu ntsinzi uyu munsi mu izina rya Yesu. Amen. Imbere yuko dusezerana, reka twakire wewe wifuza kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nshuti mukundwa, ndaguteye intege ngo wakire umwami Yesu Kristo mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe bugira insiguro, ubuzima bwawe bugira amerekerezo. Ata Yesu ufise nta buzima. Yesu atanga amahoro, Yesu atanga umwidegemvyo, Yesu atanga umugisha. Uramukeneye rero nawe uyu munsi kugira ngo ubuzima bwawe bube ubuzima bufise insiguro. Woba wifuza kumwakira none atagahato, urashobora kujana nanje muri risengesho ryo kwatura. Mwami Imana,
ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuje akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icyaremwe gisha. Turagukeje ubu ncitse icyaremwe gisha. Hari cubaze kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza. Hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.